Yemwe ibi n'ibiki harahiye haratokombeye umugani w'abariya abahungu hakurya Bruce Melody yamaze kwatsa umuriro byanka byakunda ku mbuga ngurukana bumenyi ahantu hose niwavugwa gusa kuma Facebook page kuma YouTube views zozo zamaze gutangwa byanka byakunda uno muhungu azi ivyarimwo. Ladies gentlemen, kwama twababwiye ati byanka byakunda twige turabe hirya no hino ukuntu bikorwa. Ni Bruce Melody acinjira mu Burundi byavuzwe yuko yahise ahagarikwa ashikira mu minwe ya polisi. Iyo ni inkuru mwese mwamenye, ariko rero inkuru tugarutse kubabwira yihishije inyuma ya bino bintu abantu benshi batigeze bamenya, aha ntituza kuhateba, nuko twamaze kuronka amakuru yihuta ko Bruce Melody canke itahi wacu ibintu byose byagiye biba ari citwa beze canke agakino kagamije gucuruza nkuko abenshi mumaze kumenyera bino. Ati byagenze gute rero? Bruce nivyo koko hari amahera y'ideni yari afise, ariko bikavugwa ko acinjira yoba hari iyindi nama yagiye no byitwa ko yari afitiye. Baravuga ati wa mugabo byanka byakunda reka tubandanye ducuruze n'ubundi dukorere n'umutabanyamakuru nabo nyene bironkere views. Mubona ko ivyo no munsi ibijanye na journalism y'uno munsi bimaze gufata ikindi nzira. Ushobora kwibaza ati ivyo vya beze muvuga Fresh TV mubikuye hehe? Ni wibaze bino bibazo bitatu byonyene nawe uraza kwiha inyisho. Kuva Bruce Melody ahagaritswe, uwitwa DJ Brian ntigeze ahagarara mu nzira, yagumye araza arategura stage kuri Zion Beach, yategeza kumwakira azoririmbira ko yabandanije yubakwa kugeza no mu gitondo cuno munsi uriko urakurikirana bino bintu. Ariko kandi bande yiwe ikomeye ya Symphony baririmbana live, nka bande yiwe imufasha no muri backing voice yabandanijiza kugeza n'igihe amakuru dufise yashitse mu gitondo cuno munsi. Aha rero wo kwibaza uti ni kubera iki batigeze batega ubwoba n'ivyariko biraba, ariko bakamandanya bakaza ibiteramo bikaba abari ku masene abari aho haza kubera igiteramo bakabandanya bakubaka stage igahera. Kandi Bruce Melody mwibuke ko atakintu kinini yigeze tangaza kuri bino bintu, ariko akaba yaranzwe n'agacereri. Ikindi wo kwibaza ati ni kubera iki bihuriranye nuko neza na neza isaha ya press conference novuga ya nyuma yarigeze, ariko kandi bigahurirana nuko umwanya wiwe n'ubundi wo kuririmba ugeze. Akaba rero bacavuga ko ahayi amakuru ahayi ikiganiro abanditsi n'abanyamakuru kugira kize guhera n'ibiri buri acaza kuririmba. Byanka byakunda nawe wo kwibaza ati kubera iki byagenze kuno kuntu, ariko ibi byose biteranije uraza kubona yuko ico twakubwiye cyo bari cyo. Bruce Melody byo yakoze kakabara gakino yari arimo nawe bavadikanije kugira n'ubundi basamaje abantu, ariko bagamije gucuruza ibyo twokwita base. Wait and see. Ico twabamenyesha cyo nuko kuri no mugoroba Bruce Melody ubu turiko turavugana mwumva rino jwi yamaze guheza press conference mu mwanya muto, akaba yitezwe kuri stage ya Zion Beach kugira aririmbire abantu baza kuba bahari. Ubona yuko n'amatike yamaze gukorogwa ku bice 50% byose. Je nitwa Ndikuriyo Leonce Desane aka Deko, nkuko vyama gumana na Fresh TV 257.